Mana ndasabye uzongira umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye iby'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi turi kumwe. Mbere ya byose mbaye ndashimira nyanicyubahiro Mana mushobora byose, mbaye ndashiraho ikaze nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe, amashi menshi cyane kuri umubyeyi wacu se Barundi. Kubera ko Satani fata umuziki yari yarafashe, kubera ko twabikora turi kumwe n'abanyumba 10, ubu haje nyanicyubahiro Satani aciye yiruka. Ayandi mashi menshi kwa nyanicyubahiro. Tukibandanyije nuko reka duhe ikaze Buramatari, guverineri w'igisagara cya Bujumbura, abanyeniteka, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'abapolitisiye benshi babanza witonde, n'ababonye aba-independent bose bari ngaho, n'abubaha bose bashyize muri kino kibanza. Tugira amahoro, tugira amahoro umuziki w'u Burundi. Hanyuma twagira tubanze dushima Imana yo yadushikanye ngaha gushika kuri intambwe ikomeye idasanzwe, aho babiri bahari Satana cyahunga, sibyo none? Hanyuma dusenge. Mana yacu yo mwijuru, Mana mushobora byose, Mana nyiri inkomezi, Mana turashima kuba twahuriye ngaha kubw'urukundo, kubw'intsinzi, kubw'iterambere ry'umuziki w'u Burundi n'impano z'igihugu. Mana turazi ko nibisuma nabyo nyine bihura bikajya mu migambi mibi, ariko twe twahuye kubw'imigambi myiza. Mana wadutumye ngaha Abarundi banezerwe. Mana turashimira cyane ko Abarundi batanguye gutahura ko independence ari bonane yabo, kandi tuzi neza ko Abarundi twizera yuko umwaka utanguye nabi uzohera nabi. Mana turashima ko Abarundi batanguye umwaka n'umunezero, ku izina rya Mwami w'isi n'ijuru, amen. Mukubandanya nuko urugendo ni rurerure cyane ku batari bake, ariko mu nkundire mu byubahiro byanyu dufata umunota umwe twibuka abandi bahinga batwitangiye imbere bitabye Imana, bumve ko ibyo baharanira uyu munsi twatanguye kubishikako. Ndasabye twese twiha umunota umwe, sibyo? Murakoze cyane. Ubwa kabiri dushimire cyane igihugu cyacu cyiza cyatwibarutse, kirongowe n'umubyeyi wacu se Barundi yegereza abana mu rukundo n'ubugwaneza, ngo twame dusenyera mu mugozi umwe nk'abaririmbyi n'abanyempano bose, kandi akahashyika kudushigikira. Amashi menshi cyane kwa nyanicyubahiro. Mwerekana amaboko hariya hari, muvuga uti mwereke hariya na mama aho bari, kubera ko hajya ababyeyi, mama niwe muhanuzi, bahanurana ku murango no mwijoro, sibyo none? Muri icyo gihe cyo wumva kugira ngo ikintu gishoboke nuko na mama yagize icyo aterera gikomeye cyane. Mu mukomera yandi mashini nawe nyine mama mwongera amashi menshi cyane. Okay. Hanyuma ubwa gatatu dushimira abantu bose bagize uruhara kugira integuro n'intunganyo y'isabukuru idasanzwe Umutwenzi Festival ije mu ngiro. Hariho amakompanyi menshi, hari abaririmbyi benshi bitanze, hariho amabanki, hariho amaministeri menshi yitanze, tutibagiye Roza Berbe zitanze. Mubakomera amashi kandi.
abaririmbyi benshi baba batwindanga imbere cyangwa bakiriho bose bamanye indoto zidasanzwe zo gukora ikintu nk'iki. Umunsi uzohuza abaririmbyi b'abarundi bahujwe no gukunda igihugu cyabibarutse Uburundi. Harabayeho iminsi mikuru myinshi itandukanye y'igihugu na independence iriho, niyo twagize icyumviro turavuga mbega ko independence ariyo bonane y'abarundi, mbega nta kuntu twokora ikintu kizotuma abarundi bose duhurira hamwe. Nacyo cyabaye gikomera amashyi y'iki kintu Umutwenzi Festival. Uyu ni umunsi udasanzwe kuko abarundi barengukana icyo bazigamye mu mutwenzi, utwenzi igihugu cyafunywe ariko kitapfuye. Ni umunsi w'amateka mu mashasha abarundi twari dushashaye, cyubahiro kizima se barundi. Uno munsi dufise umunezero ntangere kubona byakunze, kandi twizera twongera tubasaba yuko iri sabukuru Umutwenzi Festival yo kwisubiriza kuri itariki nyene uko umwaka utashe. Abavyemeye ni bande? Abavyemeye amaboko hejuru na karuru. Ndabyizeye ko muvyeyi yavyumvise kandi yabonye ko namwe mubishashaye. Turashimiye igihugu cyatwibarutse, cyatworohereje muri byose, na cyane cyane mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi ngo akomera amashyi cyane. Baraduhanura byinshi, ibyo nubwa mbere twiyumvira gukora ikintu nk'iki kinini ariko bo bavyirirwamwo. Imana bayizagire cyane komite yo muri presidence, baratubaye hafi cyane irongoye na Mutama Edmond. Hanyuma mu kurangiza turashimira n'abandi bose bagize uruhara kugira ngo kino gikorwa gitunganye, tutibagiye abamenyesha makuru bose, abafana mwese aho muva mukagera. Tubabwira duti Imana ibahezagire cyane, niharamba Burundi, niharambe se barundi, niharamba umuziki w'Uburundi. Murakoze cyane. Hasta la victoria, hasta la victoria. Mana nasavye uzongira umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye ibyo abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi. Turi kumwe? Okay, hanyuma uyu munsi sinagiye kuririmba cyane, narinje kuraba uko abantu sibyo nani Imana itanga taruswa kandi uwishyaka na Jacobo Zumatize ko yatwaye South Africa. Nindi arazi ko abarundi tuzohunga tugahunguka, nindi arazi ko Yesu azofa akazuka, nindi arazi ko umwirabura Obama azotwara Amerika, cyangwa imfubyi Toma nzoririmba bigacika. Arabadashaka kumva mukombozi je ndirimba, bashaka kumbona muri umunsi cyuri ntimba. Arabanyita umusani, abandi umusatsi, arabanyita umucuraranzi, abandi imvuruzi, ariko ubu ndaririmba bose bakankomera amashyi. Numva amashyi yanyu wese. Okay.